ndanezeye gusaba kuba namwe banywanyi wa Black TV ndabashimiye cyane kaze muri kino kiganiro Shalom nkuko musanzwe mubizi ni kiganiro sanzwe tuvuga byinshi kubijanye na gospel kubaririmbyi bo ngaho iwacu n'abahandi basanzwe bariko barakora vy'ukuri mu buryo budasanzwe. Uyu munsi nkafise umutumire aracari muto cyane ariko muraza kumva byinshi amaze gushikako vy'ukuri bitangaje akaba yitwa Edi Diana Ndereyimana. Edi ndakura mu kizenda guhana ikaze. Ndaramukije cyane. Nkuko meje kuvuga biraboneka vy'ukuri ko ukiri muto ariko umuntu agerageje kuraba indirimbo zanyu indirimbo zitatu turaza kugenda turazivuga ko ariko umuntu yo kwimvira ati mwatanguye gari canke ni gute mwashoboye kudekuvra nyene ko ivyo ntushoboye. Twatanguye kuva kera ndabyite ko sinibuka vraiment umwaka natanguye ariko kuririmba byamyeho kuri jewe muri jewe gusa kwinjira neza mu gikorwa byabaye mu 2016 niho maze kubatizwa nari nsanzwe kameme nkunda kwandika ibintu nyene byamye dukira abana twandika n'indirimbo zo gucokozanya ibintu nk'ibyo mugabo twagiye kumenya mu nyuma ko bishoboye gukora no guhesha Imana yacu icubahiro hamwe n'ubufasha bw'abantu benshi cyane no munsi dushitse haturi. Izo ndimbo zitatu turaza kuzivuga ariyo reka ngire ko ndanazivuga ahubwo hariho sinakosheje kumenya Yesu Kristo nimba ntihenze hama narakunzwe na Merry Christmas akaba arico kihe dusanzwe turi namwo turaza kubivuga byinshi kuri ivyo. Ni indirimbo ni zitatu ni shasha canke mwazisohoye ico gihe nyene mwari mutanguye kumva vy'ukuri ko mubishoboye. Indirimbo shasha ngira ni Merry Christmas na narakunzwe mugabo sinakosheje iramaze umwaka yego yasohotse mu 2018 yego. Ni indirimbo vyumvikana vy'ukuri novuga ko ziri riche kandi vyite gutyo bivaye n'amajambo asanzwe arimwo birerekana vy'ukuri ko ari umuntu asanzwe afise ijambo muri we nico gituma navuze ati ni umuntu akiri muto ariko ashoboye kandi amaze gukora amaze kwandika ingerageje ku nibaza ko ari mu myandikira. Ego cyane nitwege twiyandikira ibintu vyiza cyane niko ndavuga rero uyu mwanya wose canke abantu benshi vy'ukuri kumenya ijambo canke gukura mu ijambo si ikintu kiza gutyo nyene birafata igihe ni gukura niki mwe mukiri bato gutyo onye mukaba mushobora kwandika indirimbo nkaziga anye inspiration ndabizi ni inspiration divine ariko mwebwe bigenda gutega mushobora kwa inspiration nk'ya anye. Jenny baza ko nta maji irimwo kandi ibintu by'Imana gusa byamabiyobeye nibisaba kugira imyaka myinshi cyane mugakiza kugira ngo Imana igukoreshe kandi nibisaba kugira na mikeya donc Imana yiguhamagaye iragushoboza. Je ndizera ko ndi uwahamagawe yego ni nayo mpamvu nshobozwa byose ibi byose mubona ibi byose nkora ni Imana ibishoboza nta bwenge nta byanje byinshi birimo. Urakoze cyane abivuze neza by'ukuri kuko hari abandi bashobora kwandika bakavuga ati ndari joro ndari umuntu afasha hari iki ariko murabitahura kandi mwana vyumva neza ko si wavyishoboza ariko iyamuhamagaye niyo igaruka ikamwinspira ikamuha ayo majambo yose. Umuntu yumvije indirimbo zayo ni indirimbo nziza nko twaduhejeje kubivuga musanzwe mengo hari abandi bantu ni groupe ari groupe musanzwe mutwara musanzwe mukorana. Ego hariyo team ni kujya nyene dukura muri eglise tuba dufise korale y'abana nibiki umunsi umwe ndi decide gusa ndumumengo hari ikindi kintu akandi kavaleur ajouter no shirako karengeye ya korale bahamagara turirimba za ndirimbo twumvise ndumumengo natsoza turakora indirimbo ziwacu nkoresheje ikintu nari maze kudekuvra ko mfise muri jewe cyo kwandika ndabashira hamwe ndasenga Imana harazizina nubwo kenshi bavuga ngo riri bizarre n'izina rirerire cyane imeze nka phrase the hope in Shekina Revelation. Okay nivyo nagira saba kuko ushobora kuvuga ugira uyibutse. Ego ni the hope in Shekina Revelation. Kabisigura iki? Bisigura ngo ivyizigiro ivyizigiro byacu byo byihishurirwa biri mu bwiza bw'Imana. Donc our hope yizo yishurirwa ziri mu bwiza bw'Imana. Shekina bisigura ubwiza bw'Imana mu Giheburayo. Donc
turaja ngaho turi collecta turatangura turakora bike ndibuka concert ya mbere twakoze yari le 17 avril muri 2016 twarakoze yari 100% composition ngaho warukira umwana cyane kwa n'ubu twese twari yari imbere abantu ofite nico cyatangaje n'abantu twari ubuntu bungana kuno hama turababwira indirimbo zo ko barumva indishasha bavuga sino koma zinizi wanyu donc naho twatangiye kuronka supporting y'umwe tugatiyana abantu bafata mu mugongo ndariha imwe gucyo gushika nonga. Wow, biraryoshe gukorera Imana umuntu akiri muto, biraryoshe by'ukuri. Kandi tukiranko nyene abajone benshi n'abandi musanzwe mungana bari muri generation imwe nawe basanzwe mu bintu biteye ubwoba aho hanze nyene uravyumva. Wewe niki uvuga ati Jean ushaka gutanga kuri generation yawe canke ku bandi bose babakubona bivaye n'ico bamaze guhishurirwa? Icyo nshaka gutanga usibye ko benshi bagifise abajene benshi n'abatabirimwo barafise byinshi cyane kandi muri bo bataradekuvura gusa ndifuza cyane ko hamwe n'ibyo ndiko ndakora Imana yashoboza gushikana abantu aho abajene abagenzi abaki bamenya importance yabo ku isi. Importance yacu ntabwo ariyo kuryohererwa gusa, birivuga ngo byose turabyemera ariko si byose bitugirira ikimazi. Byo tumarira iki kuryoherwa umwanya mutoya muri ibi nabiri hama mu nyuma umunsi kanaka ugaheza uri kurarira ugaheza uri kuraganya. Ariko ndifuza hamwe n'ico mfise kandi ndishyura Imana izo binshoboza message zizoba ziri mu ndirimbo ndishyure umunsi umwe gusa kuko pour le moment ndamaze kuronka inahe uko bukiye uko bwije nabyo bidutera n'intege. Ndishyure imbere ni heza cyane, abazohinduka baracariho baracaza, ni nayo target nayo mission yacu. Ego urakoze cyane, atanze novuga n'impanuro kandi ni n'icifuzo. Okay, nk'abajene batarashobora kudekuvura no shobora kuvuga basi okay hari namaze kwidekuvura ariko bafise uko bigenza canke iki. Okay, niki wohanura canke abandi bari hanze Jean canke na niki wobabwira ati muri Yesu hari iki Jean, kubera benshi barafise ukutamenya bakumva umenga aho bari niho ibintu biryoshe, aho bari niho nyene hari ambiance, aho bari niki. Ariko niki woshobora kubahamagarira nko mu bwa musanzwe uri mwowe? Sino bahamagara ndabwira ati ngo nibashika ngo bizoca biguma biryoshe gute biryoshe mu buzima ngo yashitse ari umukene ngo aciyaza ngo aratunze direct. Oya, gusa hamwe n'Imana igenda bukebuke ariko nigera icerwa n'umunsi n'umwe. Iyo ushitse d'abord iyo umaze kumenya Kristo, iyo winjiye umaze kudekuvura Kristo, ikintu ca mbere agufasha kugira n'amahoro yo mu mutima. Urashobora kuba donc birengeye byose uri kuravuga, birarengeye byose. Urashobora kuba udafise inoti muhirasi heza cyane mugabo gusa ko ufise amahoro yo mu mutima ugumugira ivyizigiro, kuko Kristo muri twebwe ni ivyizigiro by'ubwiza. So uwamawizigira gusa ko ejo ari heza cyane. Uko kwizigira rero kuguma kugira utuza wihangana hama imbere utegereza kubona inyungu nyinshi cyane kandi itangaje. Urakoze cyane. Tuko turangiza umwaka benshi bafise byo korategura ama concert ibi nabiriya, nka wewe cyangwa groupe yawe niki witeze ushaka gukorera abandi abantu cyangwa nimba hari nka concert utegekanya kuya zino ndirimbo zawe ushaka kuzishaka ku mugaragaro? Twebwe jewe nta concert natekanije no mwaka, usibye ko byari mu migambi gusa n'ibyakunze. Ya Noel ntayo twateguye gusa ndafise invitation na team ahantu tuzoja gukora muri Dance Xmas. Ni evenement iri organize chaque année uko umwaka utashe. Izobera kuri Adonai le 29 mu Bwiza. Hama nkuko dufise ingeso yiwacu twebwe uko umwaka utashe Noel turakunda kuja kwisangira n'abantu ahantu nyene Imana iba yatungitse tugenda nta kintu tuba tugiye dutwaye cyataye. Tuba turi mu ntumbero yo kuvuga ubutumwa, twifatikije utuntu tuduhuzu ibintu nk'ibyo nyene tugaha inshuti ziwacu zindi, kuko hari abandi bantu usibye ko natwe atari kirenga nidutunze cyane mugabo hari umuntu umuhaye n'ishati nambaye
umurangirije umwaka neza cyane urumva turafise ako kantu tuzogakora le 21 samedi mbone ni kari important cyane ko ndakavuga mugabo ni it's okay, ni vyiza ko abantu bamenye ko n'abantu basanzwe bari mu bwami canke basanzwe bakorera Imana bamenye n'ikindi kintu ko barafasha kuririmba gusa. Ego ni vyiza gutanga ubutumwa, ariko ni vyiza naho nk'umuntu biroroshe no kumuha ubutumwa hari ico yarakeneye yarashonje hamukamugabura hamukagira ico mubwira. Ni vyiza cyane, Imana bahezagira ahubwo. Amen amen. Okay, ndabibutse ko duheruka gukorana ikiganiro namwe basanzwe bariko barateguriye Christmas dance izobera kuri Adonai le 29 15. Murumva ko n'uyu mutimire ari hazoba ari murahamagariwe rero kuhaba namwe. Ndagushimire cyane kandi byo kurinda gutera intege. Ndanasaba ati genre utwibutse nka vision yawe cyangwa ushaka kugera ejo handi kugira by'ukuri abifuza kugira ico bakoze guterera bavuga ati uno muntu arafise hashaka gushika. Ndabashimire cyane hama about vision. Usibye ko twese iyo batwaje vision kenshi abari muri uno muga twavuga ngo vision yanje ni duha Imana icyubahiro, kuvuga kwamamaza ubutumwa bwiza ni byiza cyane kandi nanje niyo vision ni kwamamaza ubutumwa bwiza. Mugabo hari ukuntu kwamamaza ubutumwa bwiza hari ibindi bintu byakompanya, so nibaza ko dutegerezwa cyane no gukora muri kote y'iwacu yo mu mubiri. Umerewe nabi, ugowe, udashobora kuronka, biragoye cyane kugira ngo ubandanye n'iki gikorwa. Niyo benshi tora tubona baranabihebye baranabivuyemo. Mugabo ndifuza cyane ko ejo hamwe n'ibi bikeya dufise deja hari ibintu kanaka dufasha abandi bantu. Ndifuza kuba inyungu cyane kuri societe, ku gihugu ciwanje mbese no mwisi nzima. Ego niyo vision mfise. Urakoze cyane, ni vision nziza by'ukuri kandi naco twahamagariwe kuba umugisha w'abandi, twahamagariwe kuba umunyu w'isi. Rero ntiduhamagariwe kuba abantu babi canke ikindi kintu, ariko tuhamagariwe by'ukuri kuba turi umugisha w'abandi. Ariko mwumvise mu buryo umuntu akwiye kubikoramwo. Ndagushimire cyane Dinda, nagutera n'intege kandi ndanagushimire cyane kandi aba gospel ndakunze kwibabwira murakunze gukora mwinyegeje muri iki utamufise ikintu kidasanzwe n'ubutumwa muri ko muramamaza. Ni navyiza ko bugera kure, donc ari navyo vyiza byo kwegera ama media genre kugira bibafashe by'ukuri ivyo muri ko murakora, ubutumwa muri ko muratanga kugira bugere kure. Ndagushimiye cyane nawe kwiyumvira gukora kino kiganiro canke no kwitaba muri kino kiganiro kugira by'ukuri bifatanije hamwe n'ivyo ubutumwa bukomeze gushika kure. Ego ndabashimiye cyane, nije ahubwo numva umengo ndabashimira gose kandi Imana ibamera umugisha, ibanyongerera umugisha kuko mwarahezagiye. Ego kutwiyumvira mwakoze cyane. Amen amen. Murakoze cyane mwanyonyo wa Black TV mwari kumwe natwe yari kiganiro Shalom. Ndabibutse ko mushobora kugira abonné, mukagira subscribe, mukapartage, mukagira ama commentaire kugira by'ukuri tubandanye dukora tunabarondera n'amakuru canke tuvugana byinshi n'abarinzi batandukanye kubijanye n'ubuzima bwabo n'ivyo basanzwe bariko barakora. Ndabashimiye cyane, ntangwa no kubifuriza umwaka mwiza kurangiza. Shalom shalom.